kumwene gihugu atagiye kumusaba umubonano ko atakete umwene gihugu yamwandikiye nta kazi kariho agaca yigira kuri WhatsApp agenda kuri TikTok akigira agakina amakarata muri ordinateur bamuhaye ngo ikora akazi none uwo muntu yorindira ko azohembwa amahera avuye hehe kuko ico ari gukora yari kugenda gukomanda abakozi bukuri abene gihugu akabakomanda bagakora bakunguka bagashora bashoye hakaboneka amatagisi agaheza agahembwa none ubwiye leta ngo mpemba uwo mugabo tutarahura ngo turamukanye azomuhemba ayakuye hehe nk'ubu hari ikintu gejeje kuvugwa ngo gabanya amatagisi n'amakori none uzoca uhembwe ngo duze umushahara gabanya amatagisi n'amakori uca uduze umushahara uwo mugabo yitwa leta amahera azoyakura tuze turatora umuti jeki ikinezereza ubu nuko hari ibiganiro uno munsi abakozi bazanye ku meza y'ibiganiro ibibazo 12 aha bazanye abakoresha namwe zana ibibazo vyanyu namwe mushire ku meza abakoresha n'abakozi bace bicara ikibazo cyose bakije ko bagitorera umuti aho niyo tuzadukoze neza mbeko mutabikomeye amashi mwari muzi ko ari jenshi adabitorera umuti ndi ngaha Jesse nitwa leta ndi umukozi wa leta naje ibijya bibazo babizanye ku meza nibo nyene nabo bagize leta turi kumwe tubishire hajya ku meza abakoresha namwe camuzana namwe ibibazo namwe bwe mufise tubishire ku meza bice bibi bibazo by'abakozi n'abakoresha bimaze kwitwa iby'abakozi n'abakoresha bace bicara hamwe abakozi n'abakoresha kimwe cyose bagitorera umuti kandi ndazi neza ikibazo kibonetse n'umuti utegerezwa kuboneka uvuze uti dushaka yuko umushahara uduga duca duhamagara umushikiranganje w'intwaro yo hagati tuti Mutama zana amahera nawe aca babaza ati ndayakura amajahe tugaca tuvuga tuti uyakura mu bikorwa vyatwebweye na bene gihugu ati kora rero muzane ndayabahe none nimwumva ko inyishu ziriko ziraboneka ngo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'u Burundi ndasubiramwo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamusubirako niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'u Burundi je niyo ngenderako no kuvuga yuko umwene gihugu wese arakora hanyuma agatera imbere kuko iyo ukoze uragira umwimbu ukagira ivyo wiha n'ivyo ushora hanyuma iyo ushoye haraboneka amakori n'amatagisi ayo makori n'amatagisi amaze kuza tuca tuyagarukana akaza kubaka amabarabara kubaka ibitaro agahemba abaganga agahemba abigisha agahemba abasoda n'abapolisi akagura n'ibikoresho byose abo bose bakeneye araca ariko rero ico novuga nuko nawe nyene aremeye aranyagirwa murabona ko yagira aranyagirwa kugira ngo ashikirize ijambo abarundi amajambo rero murabona ko bace bayacagagura kugira ngo ibirori binyaruke murabona ko imvura itari kwiravyorosha na gato mukanya rero reka tubareke mukurikirane ijambo rya nyene cubahiro umukuru w'igihugu nyene cubahiro mana mushobora vyose wenye nimpuwe n'ikigongwe we wama urinda Barundi n'Uburundi n'ubu kabo vyagiye hagati yacu none nahazwe imyaka n'imyaka banyakubahwa ndongozi mu nzego z'igihugu mwanyakubahwa bakoresha namwebwe bakozi gwaruka mwese mukoraniye ngaha umwe wese muco Imana yamuhaye tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu
numvise hariho abariko barasasira ko akavura kanyagiye. Igihe kimwe hajya Bujumbura kera amatara yari mu Ngagara, hajya mu Kamenge nta matara yari ahari. Hanyuma rero abari muri rya quartier ya Kavumu babona amatara mu Ngagara bifuza ati mbega natwe amatara azodushikira ryari. Hanyuma rero umunsi umwe amatara aracika hajya mu Ngagara quartier ya gatatu. Acitse abana bahajya muri quartier ya Kavumu baca baja mwibarabara bavyina ngo aho rero ngo ubu twese turangana. None rero bajya bariko baranyagirwa murabonye ko aribo baciye banezerwa ko ubu twese turangana. Nakanyamuneza kuri uyu munsi kubona dukoraniye hamwe, cyane cyane tubanze dushimira Imana kuri uyu muhezagiro iduhaye. Ndabizi yuko abantu bose basenga Imana abo mu mashengero atandukanye bose ndazi ko bari bamaze iminsi bagoma basaba ati imvura ntizicike vuba, kubera abarimyi turiyizi. Burya wibereye hariya mu mazu yo mu gisagara ca Bujumbura, iyo imvura iguye ntacimubarira, abona ahubwo kuri kwiramwononera umunyenga wiwe. Ariko twebwe turabarimyi, twebwe tuzi icari c'imvura, iyo iguye twumva akanyamuneza ku mutima naho tutavuze. Rero iyi mvura iguye je nari maze nk'indwi nguma ndiko ndayisaba, nsaba yuko ahubwo yomara ukwezi kose kwa gatandatu bigakunda, kugira ngo tweze neza ivyo twarimye vy'impeshi. Rero ntaworeka kunezerwa imvura iguye. Nakanyamuneza kandi kuko uyu munsi duhuye tubona neza yuko turi ku kivi. Bugicerekana ikivi ntimuronderera ahandi, turabe mu 2008 na 2006 na 2010 turabe ingene twahora tuza kuri uyu munsi mukuru dusa. Ariko uno munsi nimwirabe muraza kubona ko hariho ubudasa. Iki ni ikimenyetso cerekana aho turiko turagera. Hariho umugani, ni inkuru naho ari abantu bari bagwaye mu mutwe ngo bahuriye i Bujumbura bavuye mu ntara hagati mu gihugu. Hanyuma rero ngo bamanutse babona inzu yari ndende yari iri hajya i Bujumbura yari ijya Novotel. Ngo bayibonye baca inama bati iyi nzu ntitugere tutayiduganye iwacu ruguru. Bose baravyumvikana ko, hanyuma baca bafata umugambi wo kuyisunika ngo bayidugane ruguru. Barasunika gushika ivyuya bibira. Ivyuya vyabize bakura amakoti bari bambaye bayashira inyuma yabo babandanya basunika. Hanyuma hacaza umusuma aca yiba ya makoti bashira inyuma yabo. Barabandanya barasunika, bahindukiye babona ya makoti ntibayabona, bacavuga ngo twigejeje kure kuko na makoti ntitukiyabona. None natwe kugira ngo tumenye aho tugeze nitubaze dusubira inyuma, nitwabona tutakihibuka duca tumenya ko urugendo turugenze. Nimwibuke impuzu mwambara ingene zari zimeze mu 2005 muce murabo no munsi zo mwambaye. Utwo dukofero twiza mwambaye, wavuga harigeze utera inzara yitwa ngo nzoba ndambara. Iyo nzara ari ikomeye mu 2007. Bavuga bati ivyo impuzu ndahevye. None hari uwoja kugura impuzu yaraye ubusa. Aha naho turiko turavuga umenga turiko turidodomba cyane cyane abakozi. Burya hari ruwo bubezwe, uwo buteranywe n'icibo ntavuga ngo bwanwa buca bufuka umunwa. Hariho igihe ubuzima ahubwo butari bunazimvye ntibwabaho.
hariho igihe butari buzimvye ahubwo no kubaho ntibwabaho none wopima ku munzani kitabaho aha tubupima kuko tubufise tugaca tubona yuko buzimvye burazimvye nyene none ubuzima bworeka kuzimba butazimvye hoho nibwo bari ubuzima. Aha rero nagira mbanze shimire abakozi n'abakoresha kandi nkeze cyane nyakubahwa Perezida Ntibantunganya, ibi turiko turabona ibi twumva byose biva mu gikorwa wenyene yarongoye, nagira sabe mu mukomera amashi. Burya mu minsi yahera muravyibuka iyo tugeze kuri uyu munsi mukuru abarongoye inzego z'igihugu bazi umutima uri mu mutwe kubera abakozi yari migumuko gusa. None ubu aho kuja mu migumuko baravuga bati ibibazo ngibi ngo twicare tubitorere umuti, kuko ivyo bavuga ngo bariko basaba leta, uwo mugabo yitwa leta nta namwe turahurira ngo tuvuge ngo ndagize bwakeye leta. Hari umuntu we barahura? Hari uwo barahura na leta avuga ati ndagize mwiriwe leta? Leta ni twebwe nyene, abo bakozi bose ni leta, ivyo musaba leta mwebwe nyene bitorera inyishu. Nahandi uwo mugabo yitwa leta nta muzopfa mubonye gwaze kubitorera inyishu, ni mwebwe nyene. Maze iminsi ndiko ndigisha abandi mu bisa abantu gasanga ariko bakina ikarata, akazi kabatakahari ko mwene gihugu atagiye kumusaba umubonano, ko atakete umwene gihugu yamwandikiye, nta kazi kariho. Agaca yigira kuri WhatsApp, agenda kuri TikTok, akigira agakina amakarata muri ordinateur bamuhaye ngo ikora akazi. None uwo muntu yorindira ko azohembwa amahera avuye hehe? Kuko ico ari gukora yari kugenda gukomanda abakozi bukuri abene gihugu, akabakomanda bagakora bakunguka bagashora, bashoye hakaboneka amatagisi agaheza agahembwa. None ubwiye leta ngo mpemba, uwo mugabo tutarahura ngo turamukanye, azomuhemba ayakuye hehe? Nk'ubu hari ikintu gejeje kuvugwa ngo gabanya amatagisi n'amakori, none uzoca uhembwe ngo duze umushahara, gabanya amatagisi n'amakori uca uduze umushahara. Uwo mugabo yitwa leta amahera azoyakura? Tuze turatora umuti. Jeki ikinezereza ubu nuko hari ibiganiro. Uno munsi abakozi bazanye ku meza y'ibiganiro ibibazo 12 aha bazanye. Abakoresha namwe zana ibibazo vyanyu namwe mushire ku meza, abakoresha n'abakozi bace bicara, ikibazo cyose bakije ko bagitorera umuti. Aho niho tuzadukoze neza, mbeko mutabikomeye amashi. Mwari muzi ko ari je nshaka bitorera umuti ndi ngaha? Jesi nitwa leta, ndi umukozi wa leta naje. Ibijya bibazo babizanye ku meza, nibo nyene nabo bagize leta, turi kumwe tubishire hajya ku meza. Abakoresha namwe camuzana namwe ibibazo namwe bwe mufise tubishire ku meza, bice bibi ibibazo by'abakozi n'abakoresha. Bimaze kwitwa iby'abakozi n'abakoresha, bace bicara hamwe abakozi n'abakoresha, kimwe cyose bagitorera umuti. Kandi ndazi neza ikibazo kibonetse n'umuti utegerezwa kuboneka. Uvuze uti dushaka yuko umushahara uduga, duca duhamagara umushikiranganje w'intwaro yo hagati tuti Mutama zana amahera, nawe aca babaza ati ndayakura amajahe? Tugaca tuvuga tuti uyakura mu bikorwa vyatwebweye na bene gihugu. Ati kora rero muzane ndayabahe. None nimwumva ko inyishu ziko ziraboneka ngo iterambere rikomoka ku mwene gihugu
rikongera rikamusubirako, niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'Uburundi. Ndasubiramwo, iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamusubirako, niyo ngingo ngenderwako y'iterambere ry'Uburundi. Je niyo ngenderako. Ni ukuvuga yuko umwenegihugu wese arakora hanyuma agatera imbere, kuko iyo ukoze uragira umwimbu, ukagira ibyo wiha n'ibyo ushora. Hanyuma iyo ushoye haraboneka amakori n'amatagisi. Ayo makori n'amatagisi amaze kuza duca tuyagarukana, akaza kubaka amabarabara, kubaka ibitaro, agahemba abaganga, agahemba abigisha, agahemba abasoda n'abapolisi, akagura n'ibikoresho byose abo bose bakeneye. None umwenegihugu atakoze tuzoyakura amaja hehe? Mwebwe ndongozi murongo y'ibisata binyuranye, mutagiye koko gukomanda abenegihugu bakore bimbure, tuzokura amahera amaja hehe? Ubuzima twavutse buzimvye. Imana niyo yabonye yuko tutaratangura gukora, icujana mu murima wa Edeni, tibanza mube muraronka ivyo murya mu kurindira ko mwironderera rwanyu. Bamaze kwirukanwa mu murima wa Edeni, inzara yarabateye, barabura impuzu. Ico bakoze baciye batangura gukora. Tubazanye ikibazo rero, amahera n'igikorwa hatanguye iki? Aha ntihabuze uca mbwira ngo inkoko n'irigi hatanguye iki? Irigi n'inkoko hatanguye iki? Ngo hatanguye inkoko. Inkoko nayo yavuye, irigi nayo ryavuye. Nagira ndabwire ko hatanguye inkoko, kuko Imana yaremye inkoko ntiyaremye irigi. Nico gituma ushaka amagi menshi ugaburira inkoko neza. Murumva ibiguma bigaruka ari bikorwa. Ushaka amagi menshi, ushaka inkoko nyinshi, ugaburira inkoko neza. Ukugira ugaburira inkoko utegerezwa gukora uronke ivyo byo kurya vyayo. Nagira ndabwire rero yuko imbere yuko haboneka amahera hatanguye igikorwa. Haje umuntu arakora, hanyuma agira umusesekara. Uwo musesekara kugira ubike neza, arashora kugira ngo abadafise ivyo afise babironke, hanyuma nabo bacamuha amahera akayabika, akeneye kugura nawe ico atagira agacajana ya mahera. Udakoze nta mahera ushobora kuronka. Umuntu wese ariko avuga ati nimumpe amahera, namenye amahera iyava. Namenye amahera iyava. Nico gituma dushimikira cyane kukurondera ayo mahera. Duhere kumukoresha. Jewe ndumukoresha, kandi sindi umukoresha w'umukuru w'igihugu. Umuntu yitwa Varisito numukoresha, arafise abakozi akoresha iwe. Je narigeze kugira akabare, nzi yuko kazonyungukira nkaronka ubuzima, kuko akabare kari muri ba mukerarugendo tourisme. Nibaza nti nzoronka, ndazana umutahe, ndubaka, ncanzana abakozi, ntakiramwa abakozi mwe nimukore, hanyuma tuzokunguka twese, muhembwe nanje mpembwe ku mutahe wanje. Hanyuma umunsi umwe ndaduga, nduze ngira abashitsi ndabazimana, hanyuma ndababwira nti nimumpe fagitire nzobariha ejo mu gitondo. Hanyuma ndizemazemesha mu gitondo sinabariha, nza numva bambwiye ngo rega ngo durihe ya mahera ngo tuje kurangura. Nari ndabafitiye amahera atarenga ibihumbi 270, mugabo nabahaye umutahe w'imiliyoni 5. Hanyuma ndavuga nti aba bantu batagishobora kuragura bataronse ibihumbi 270, ubwo ntibampenuye. Niho mu nyuma nagaruka, ncanzana abagenzi, ncafata ndabazimana,
turanywa byose, turarya inyama, ibyo bafise byose turabirya turabimara. Tubimaze twasanze ari iby'ibihumbi 500. Hanyuma bukeye baca bambwira ngo reka utaduhaye amahera ntiruja kurangura, ntigenda muranguza hasigaye muramwe n'abaha. Nca ndababwira ntibasi impombe yaho rero nta kundi nditahiye. None umwana apfuye umuyaya ntaca ataha, none basubira kugira akabare kahehe. Murumva natahanye ibihumbi 500 mu mahera nabahaye, none uno munsi baciye baja hehe? Ko je nagumyeho kuko iyagacuze n'ikazi bobo bacaboro. Nagira ndabwiye abantu bitwa abakozi, mutegerezwa guteza imbere hajya ahantu mukorera kugira muronke ico muhembwa. Naratwaye ishirahamwe ryitwa Sobujeya jewe. Iryo shirahamwe abakozi bakoraye, umunsi umwe ndabagirisha inama, ndababwira nti mwebwe ndabaravye igene muriko murakora, muriko mushaka gutembagaza ishirahamwe. None gabasha ko jewe naje kubafasha kugira ishirahamwe ritera imbere, nkaba mbona mushaka ko ridatera imbere. Ko jewe nifitiye iyo nzoca ntaharitembagaye, namwe murahafise. Nimbe nk'ubu ko mutariko murakora, bene ishirahamwe abazanye imitahe bovuga bati turabona yuko bariko baradutembagaza, reka ubunyene tugira inama muri rijoro duce dutwara amahera yacu. Muca mutonda he murabafata, none uwo mukoresha wo mufata yabonye kugira umuhomvye, akumuhomvya amahera yiwe aciye ayatwara, uramufata uramuburanya ngo watwaye amahera yawe. Ntibikunda. Abakozi mubaze muvyumve, ivyo musaba vyose ni mubisabe ari uko mwayinjije. Mugabo wayinjije nawe akakwima, ngubwo rero bwa burenganzira igituma hateza kuba amasendika. Sendika no kugira ngo abakozi baje hamwe bige cyo kimwe n'umukoresha wabo ingene baduzi kivi, ingene bunguka. Hanyuma iyo bahejeje kunguka bacabwira umukoresha baturabona twarungutse mutama, none tweho nta gahimbaza musyi. Nabaravye aravuga ati ndabiravye kukaba nkako nivyo, hagaca abaha gahimbaza musyi. None mwoza kumubwira ngo mpagahimbaza musyi mwahomvye. Abakozi ba leta murazi ikintu bita deficit muri bije, ko muvuga ngo babaha amahera, mwanyigije ingeri rya deficit nayo tuyisubiriza. Erega muravuga muti twarabonye muri bije hari deficit, none turabonye ko ubu ya deficit yaheze, ko yaheze ahubwo tubonye hari kirenga ko duheko. Mugabo nta numwe anyigisha aza kumpanura ingene dukuraho deficit. Erega hariho n'abakozi ba leta bataza amahera bahembwi yava, bariho. Hariho abazi yuko uwo mugabo yitwa leta afise urusandugu rurimwo amahera, aho ushakiye hose umubwira ngo nyarurira agaca yarura. Hariho abakozi ba leta bifata nk'abana mu muryango, abana mu muryango ntibamenya ko se wiwe akenye. Uzamva bavuga guheruka kutugurira inyama kera papa, bobo ntavyo bazi. Leta irimwe abantu bakuze s'abana, ni muwe abantu abakozi ba leta n'abantu bakuze s'abana bavuga ngo papa tugurira inyama, baramenya izo nyama aho ziva. Jewe nanje ndi umukozi wa leta, ndazi yuko umushahara ari mutoyi. Jewe amahera mpembwa ndababwire ndazi ko atontunga. Kubera iki? Abantu bazi ko umukuru w'igihugu ari mutunzi wa mbere, bose baza kugusaba, nayo uhembwa ntiwoyabaha ngo bakwigwe. Nico gituma nigira inama yo gukora ibikorwa vy'iwanje nkarima nkorora kugira ngo ndonke ikintunga. None ngumuke ngire greve ntibikunda. Kandi nza mikoro ya leta ingene ameze. Igihe natangura gukorera leta hari mu 2004, ico gihe naravye amahera mpembwa, ndavuga nti jewe nta buzima zopfa ndose sinzotunga umuryango mpembwa y'amahera. Ndigira inama gushika ufata ingingo ntingira nje gukora
byanje ibyo gukora muri leta ndabihebe. Hanyuma ndicara nsanga none ninareka gukorera leta ngo ngiye kurondera ubuzima bwanje, utwo twiza ndondera abandi bakozi ba leta bo ntibaturondera. None ninagenda n'uwundi akagenda n'uwundi akagenda n'uwundi akagenda, ninde azosigara arakorera bene gihugu? Ndabibonye gutyo ncasubiza inkota mu bwubati, ncavuga nti reka rero nkorera bene gihugu nongere mugabo simfe n'inzara, reka ndabe ico nokora. Nca ndagenda ntangura korora inkoko. Nararondeye inkoko kandi naragopesheje izo nahereyeko kuko nta mahera nari mfise, kuko naravye mpembwa ndabayo mpanzeko. None guhembwa ibihumbi 94 ukaba upanze mu nzu y'ibihumbi 85, mbwira wobeshaho guta umuryango? None ko ntaciye mpeba ko ntagumutse, naciye nja kurondera ingene nshobora gukorera igihugu nkongera nkaronka igitunga umuryango. Nca ndagopesha ndorora inkoko. Ndibuka ko hariho umunsi umwe navuze nti Jesse nzosubira gusuma inyama n'imboga. Bati gute? Abana bazobaho gute? Je ntavyo nzosubira. Nca ndagenda ncangura inkwavu, ngura imbata, ngura n'inkoko ndazororera ngaho mu rupangu. Ncafata ijyaga ziri mu rupangu ndayirima, nca ntera ibitunguru, amashu n'irengarenga. None ngaho nasubiye gusuma. Nari kubwira umuntu ngo ubuzima burazimvye, narigeze nidoga ngo ubuzima burazimvye. Je ndazi ngene uronderera ubuzima. Tuze aha turi kumwe duhanurane kuko ubu ni igihe twese tuyo dukora turondera iterambere. Nk'ubu hariho abantu biyumvira ko kuva twikukira twafashe umwanya wo gusambura igihugu gusa, tutafise umwanya wo gukora ibindi bihugu biriko birikorera. Uno munsi uzubona umuntu avuze raba Uburundi ntibumeze nka kiya gihugu. Ico gihugu cimariye nk'imyaka 70 kiriko kirakora atanjyane ziriyo bifitiye amahoro. Mugabo utanguye kubaka ryari? Je ndemeza ko utanguye kubaka mu 2020. None y'imyaka 6 niyo ushaka kwigereranya n'igihugu kimaze imyaka 70. Muhava bavuga ngo ntidutanguye kubaka mu 2020. Reka ndabibereke. Ntitwatanguye kubaka igihugu mu 2005. 2005 nta mugwi muzi witwa Paripeutu FNL wari kuraduteshaguza utubuza kurima gushika mu 2008. Hanyuma bagize ngo barahevye kugwana, duca tuja mu matora mu 2010. Nta mugwi mwibuka witwa ADC ikibiri wacitwagura kuburabuza bene gihugu. Aho twari gukora iki? Turiko turaburabuzwa. Ntitwagize ngo tugiye mu matora aho twagira ngo dutoye agahengwe. Tugiye mu matora 2015 nta kintu muzi citwa Senarede caciye kiza. Nticatuburabuje, twari kurima gute hariho ico kintu citwa Senarede kiriko kirica bene gihugu kibaburabuza ntibakore. Dusubiye kuronka agahengwe mu 2020 niho turi ku kivi. None muravye aho tugejeje kivi, dutaguye gukora umutima uri munda kuva mu 2020 mukaraba neza. Aha nimubona ko imyaka 10 tuzoba turusha bya bihugu biteye imbere. Tuze turaharura aho tugeze. Ico gihe mu 2004 nta numwe yidoga ngo ubuzima burazimvye. Hariho kugira uvuye ko buzimvye. Nubu rero ndababwiye nubu ntiturashika aho dushaka. Tugiye mu 2040 igihugu cifashe. Kugira tugira igihugu cifashe nuko umurundi wese aba yifashe. None tuzobishikako gute tudakora? Ngo mpamahera ayo mahera tuzoyaronka gute? Ayo mahera je ndayabona mu 2040. Mugabo tudakoze ibyo 2040 ntituzohashika. Dushobora kuhashika tumeze ukunyene. Tubanze tuje inama abakozi n'abakoresha hamwe, abakozi bavuga bati mukoresha wanje raba narungutse. Uwo mutima utaje ntawo tuzopfa dushitse. Abakozi rero tubanze tumenye twimenye. Aha tuvuga ngo hari abakozi n'abakoresha. Hari ikintu kimbabaza.
hariho umukoresha ari ngaha akaba n'umukozi. None jewe ndafise iyororero ry'ingurube, ntiwumve ko ndumukoresha, hariho abo nkoresha. Ndi umukozi kuko ndi umworozi, ndi umukozi kuko ndarima, mugabo hariho abandi bakozi nkoresha. None abo bakozi nkoresha bibaza ko ntababona, ndazi yuko iyo nebwe sindabakurikirane sanga bavyononye. Niko kamaro ka twebwe indongozi, nazo nizikurikirane abakozi. Reka ndababwire ko turiko tuvuga ivy'abakozi. Burya hari ubwoko butatu bw'abakozi. Mwapfa mucavuga ngo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Hari ubwoko butatu bw'abakozi. Hariho abakozi bikorera, kandi nibo benshi cyane, abakozi bikorera. Ibi bibazo bashikirije ndababwire, ni mu biharuro muza gusanga 95% bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Genda musubire bijya bibazo yavuze vyose, muza gusanga 95% bibazwa n'abari mu gisagara ca Bujumbura. Muri ico gisagara ca Bujumbura nyene muza gusanga 95%, ibice 95% bibazwa n'abakozi ba leta. Genda muharure, je ndazi ko ntabeshe. Hariho abakozi 95% ha mu Burundi, atanumwe ariko aridodomba ubunyene. Iyumvire, nimwiyumvire, hariho abakozi 95% ubunyene mu Burundi batariko baridodomba. Kubera iki batariko baridodomba? Uwidodomba abafise uwatakumwikomo. Uwidodomba n'ufise uwatakumwikomo. None jewe nibereye umurimyi, ubonye ndiko nidodomba ko ikirere cagenze nabi, none ndacagiriza nde? Mugabo umukozi wa leta aridodomba ngo leta ngompa, iyo leta nkaja kuyihiga nkayibura. None ko ari je muraba, je nije ndi leta. Mugende murabe abidodomba baribo, muce mwiga igituma. Muri Bibiliya niho handitse neza ngo wakinebwewe ngo genda wiheweze gwikimonyo ngo ucakura icigwa. None namwe uwidodomba genda murabe ibice mu Burundi bitidodomba ucakura icigwa. Kera muri ubu Burundi bwarimwo ubwoko bubiri, hari abakire n'abanyarucari. Bajya umuntu wese w'umurimyi yitwa nyarucari, yari umworo umukene. Hakaba umukire rero ukorera leta, naho yabahembwa 2,000 yitwa umukire. N'umupranto n'umunyezamu akorera leta yiyita umukire. Hanyuma rero bamwe bitwa abanyarucari baboro baja ku kivi, barakora gushikaho batangura kwisununura, atangura kwicara hahandi umukire yahora yicara. Wa mukire wewe yagumye hahandi yarari, aguma yicara kuri ya ntebe, umwe wundi yari hasi aduza ashitse ku ntebe. Umukire nawe yari hejuru, yigumira hejuru, azabona yicaranye n'umwe yahora yita nyarucari. Aca yumva ubuyega kuko yabona hasi amubonye bicaranye, aca atangura kuvuga ngo ndakenye. Kubera iki? Wa mukene nyarucari asigaye yicarana nawe. Niyo ngorane dufise, tuze turahakura icigwa. Abakozi ba mbere n'abakozi bikorera, kuko bangana ibice 95% kandi ntibidodomba. Hari abakozi nabo bakorera abandi. Abakorera abandi nibo ba mbere bidodomba, kuko barafise abo bidodombera, batumwikomo kumukoresha. Ntibigera batumwikomo ko batimbuye, bavuga ngo mpamahera je nkori wawe nta kindi. Bidodomba rero, bidodombera umukoresha. Bijya bibazo bashize ngaha, umunsi umukoresha nawe azoshira ku meza, muzora biganira ingene bizoneka.
ibiganiro bizoba nawe azozana ibibazo. Kurya utakoze babandi bahita renta uwari yarose imwe agacaza kwizika ikibabaje niwe yaciye atuka shebuja abandi bose warampayaya none heraba nayazanye mbere n'inyungu iriko ujya muntu mwarigeze mwumva yidodomba ariko mwe yagenda kwizika niyidodomvye gusa yaratutse shebuja ngo ndazi yuko usora ivyo utarimwe ngo wadura ivyo utarimwe ntuzeho yamuhaye none ni watutswe. Naha rero murabe neza abakorera abandi nibo bidodomba kuko batumwikomo kumukoresha batamweretse ico bamuhaye. Kuva uno munsi rero uzi ko akorera abandi nabanza ashire shebuja ati ngibi ivyo nakoze, hanyuma rero mpagahimbaza musyi. Abaserukira abakozi mu masendika hariho agakorwa nabahaye, naje narabahaye agakorwa nabatumye, turi kumwe twese mu vyumva ivyo nabatumye. Nababwiye ntigenda mungirira icigwa pourquoi les services publics sont improductifs. Ngiyo question bazompinyisha kandi jewe ndiko natunganya neza ingene umunsi umwe ivyo bibazo vyose tuzobishira ku meza, numviriza ingene babitorera umuti kuko nibo nyene bajeje kubitorera umuti. Pourquoi les services publics sont stériles? None mvuze kunguka ubu utobaza tuti wewe utwara igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kubera iki uri ntavyara? Tuje kurondera nyakubahwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu aze kukufasha ingene wovyara. Kubera iki ibisata by'igihugu bitavyara? Umuhaye entreprise umuhaye kwirya itembagaze yose, kandi mu bisanzwe ajya amasosiyete yegamiye leta niyo twari twatumye kuvoma kugira ngo bazane mu kigega amahera yo gukorera bene gihugu. Mugabo umenga twabahaye kurya no kuryama. Aha muri OTB bosigurira igituma batazana amahera mu kigega. Aha Sosumo yosigurira igituma batazana amahera mu kigega. Aha Odeka bosigurira igituma batazana amahera mu kigega. Aho leta ifise imitahe hose umenga naho kuribwa gusa. Abo bafise rero ayo masosiyete nibo bambere biriko bari dodomba ni mutuhe imishahara mugataco binjije, ataco binjije. Abantu bakorera leta nibo bidodomba. Ikindi kintu nagira ndabahanure abantu muri mu gisagara ca Bujumbura kuko nimwe mwidodomba cyane, ndabasavye muduge, ndabasavye muduge. Hari umugabo umwe yagiye aricara mu gisagara imyaka n'imyaka irahera, umunsi umwe ari kubitagashi aduga kuramutsa biwabo. Agiye kuramutsa se wabo akamuha ibiro 20 vy'ibiharage, ibiro 50 vy'ibigori, akamucira igitoki. Aje kuraba nyinabo akamuha inkoko, akamuha ibiro 50 vy'ibiharage. Yamanutse Bujumbura afise kamyonete yuzuye ibigori, ibiharage, ibitoki, inkoko. Ashitse Bujumbura yabwiye ngo basha ngo tuzokwishiga twica hi Bujumbura ngo abandi baradusize. Najeje kuvuga ko atamuyaga nk'ubuhari. Nagende mu Gisuru ambarize ingene bimeze. Aha mu Gisuru arahazi ko hari ikizime n'abanyagisuru bari ngaha. Ngirigwa mu Gisuru nta matara ari. Ngirigwa urihe umwe ariko avuga amajambo ngaha avuka Ikinyinya. Nagenda mbwira ko atamatara ari Ikinyinya. Inyabitsinda amatara ariyo ubu ntiyaka. Tugende turabe tumaze kwatsa amatara ku masantre arenga 200 mu myaka itarenga 2. Aha nta matara kwarazaga mpuze twari mu kizime kubera iki abantu bicaye Bujumbura ntibigira amenye y'Uburundi bugeze. Nagira ndabasabe abicaye Bujumbura mwese tangwa mugire tourisme mubone igihugu yo kigeze. Ubu hariyo utuzu twiza hagati mu gihugu. Ubu hariyo amazi mwibaza ko ari bangaho ubu
batagira amazi nze ndahavuga jewe nzunguruka Burundi nkabubona. Umunsi umwe nagiye muri komine ya kera ya Mutumba mu ntara ya kera ya Karusi, niyo komine nari nzi ko ari yiteye inyuma. Ngiye kuraba urwaruka rwaho bajakirije bose baje bari ku mamoto, amamoto arenga 300. Hanyuma ntaba bantu nta mamoto mu ntara ya Karusi yose yaruhukiye imutumba batoya. Rujya rwaruka rwaje kukwereka ko bafisa kanoti bafisa amamoto. Urumva muko wicaye Bujumbura ivyo arabizi ntavyazi. Aha nibaza ahantu hatagira amatara hari amatara. Tuje ngaha hagufi naho wogenda ahantu hitwa mu Marumane hajya muri komine Kiganda. Mu Marumane hari amatara yahahora, genda muri ngenda ariko araka. Mugasura hariya muri Mbuye ya kera hari amatara ariyo ariko araka. Mugabo wicaye Bujumbura azi ku Bujumbura ari bwa bundi bukiri mu 2000 ahubwo nko mu 1995. Ni Bujumbura vyarahindutse. Genda uhagarara hajya ku ntebe ya Haruwa urabe hepfo ahantu hahora amashamba hari iki. Mu 2005 Quartier Carama yarabaho, Gatunguru yarabaho, Gasekebu yarabaho. Zamuraraba aho muguma muvuga ngo ntimwateye imbere, mwaraduze mugeze kure. Nta muntu yubaka inzu y'amabati yaraye ubusa. Aha hakurya ngaho aho harabaho yahize igeze mubona mu 2005 nta nimwe yari hari ngaho hari kibara mbere umenga hari imva. Tuza turaraba aho tugeze tuve mu myidodombo. Hajya mu 2005 Karera yarabaho, ijya sengero y'Inyabugogo ntiyari mu Gahinga, rijya shuri ryari rihari. Tugende hari hakurya mu Rutoki harabaho ko baragasagara. Basha Imana irabaha mukayimanuza. Ndabwira igituma abayisilamu batarya ingurube. Ingene vyagenze hajya Yezu akiri umwana mutoyi yarakina n'abandi bana nk'abandi nkuko twese twakina nkuko n'ubu mukina. Hanyuma hari umwana bakundana mu kigwati ciwabo. Yezu rero akamuhitana baja gukina. Hanyuma abavyeyi baca bagira ishari kubera ba Yezu barabori wabo. Murazi Yosefu na Maria, Yosefu yibere mu baji bari bikeneye, murazi nishikanwa bajana utunuma ntibajana intama. Hanyuma rero umunsi umwe abavyeyi baragira ishari batikaya kana kwa Yosefu kaguma kaza gudutwarira umwana eka hayagabangana. Hanyuma rero umunsi umwe Yezu aje kumuhitana, abavyeyi baca banyegeza umwana mu ngunguru. Bamunyegeje mu ngunguru, Yezu araza ati narinje guhitana wa mujama wanje. Hanyuma bati si hari twamutumye. Ngo noneho mu ngunguru hari iki? Ngo hari ingurube. Ati sawa nta ngorane nzogaruka ejo. Aca arigira. Hanyuma bagiye kugurura ngo bamukure wa mwana basanga hari ingurube. Namwe ndababwire mwitara kubukene muzoba bakene. Nimwaza muraririmba ndakenye uburuhiro uzokena. Nimwivuga ico muri utunze vuga kutunze ari abatunze inka bakaba bafisa kabuguma kazocika kabuguma. Ndababwire uririmbye amahoro uburuhiro amahoro urayaronka. Uririmbye ingwani uburuhiro ingwani urayironka. Reka kwitara kubukene uko no kwituka uri umuntu. Abantu rero muzi muko mukorera abandi, ni mwebwe mukwiye kunezerwa ko abo bandi mukorera babahaye ikiraka mutari mwishoboye. Kuko we wari wananiwe gukora ivyiwawe, none warose umuntu aguha ikiraka. Muninahaze ureke kumwidodombako, ureke kumwidogera, muninahaze kuko araguhaye ikiraka. Ubaze ushime nako. Hanyuma rero
ndashimye ntavyarandagaye. Iyo washimye uca wongeza. Mugabo muguma muhura widoga n'umukoresha wawe, ubu razovuga ati je urya mukozi ntawe ngikeneye. Umukozi agira gatatu n'umusuku. Umusuku so mucangero bagabo. Umusuku hariho abasuku rero. Yavuze imvo n'imvano z'uyu munsi mukuru. Bari abantu bakoresha abantu nk'ibikoko, baranka yuko abakozi bagira umwidegemvyo. Igituma leta iriho kugira ngo irereke ntihagire ugendera ku wundi. Abakorera leta rero n'abasuku, kuko n'abasubirizi b'uwo leta mutarigira muhura, bajejwe kuramira abenegihugu, bajejwe kubereka inzira, kubereka intumbero, kubereka ubuhinga, nivyo bajejwe s'abacangero. Umukozi wa leta nabimenye si umucangero, n'umusuku w'abenegihugu. Uwumva ko adashaka kuba umusuku w'abenegihugu navemwo yigire, nta numwe azomukorako, nta numwe azomukorako. Ivyo nibavyumve. Hariho abantu bazi yuko wize amashure utegerezwa guca ukora muri leta. Wiga amashure kugira uronke ubuhinga bwo gukora, hanyuma ibisata vya leta n'abahuza bikorwa kugira ngo ibintu vyose bibe ku rutonde. Tudakoze uko turi kumwe twese ntituzoshika. Abasuku rero, abasuku muvyumve, abasuku, abakorera leta bose n'abasuku muvyumve, mujejwe guha intumbero abo benegihugu bakeneye gukora batera imbere. Mwongere mubahuze mu bikorwa, mubahe ubuhinga. Umuntu yicara mu biro ngo arindire ko bamwandikira ikete, ngo arindire ko bamusaba umubonano, uwo siwe. Va mu biro ugende y'abenegihugu bari, ugende kumenya uti memwe ntimugira amatara, aho iwanyu amatara yoshika gute, mbega mwe ntimugira iki coshika gute. Ibi bintu biva mu makungu mubimenye, ntimuzopfa mubirose mutagize umwimbu mushora hanze. Ndashimira cyane umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ndawushimira cyane kuko wowe warabibonye, abagumya banga bari muri CNDD-FDD barabibonye, bacavuga bati dutegeza kurondera amahera mva makungu tuzogura igitoro, baca gutera amavoka. Abagumya banga bariko baratera amavoka, bafise umugambi yuko Uburundi buzokwinjiza amamiliyaridi y'amadolari. Abo barabizi n'abakozi. Mugabandi bicaye ngaho bagahumiraho bari nk'ibidukuru gusa, zana amadolari. None ko mwayantumye ni kuki mutambwiye muti ikizoyazana niki? Nta madolari muzoronka mudashoye hanze, ndabibabwiye. Ntimuzopfa murose ikintu kigugwa hanze mutagira amadolari. Nimwamushaka ibintu biva hanze ko biza. Ariko navyo nyene iryambute yaje mbona mu gisagara, ijya miduga inywa amazi. Ko je mu gisagara ca Bujumbura mbona mbute yaje, ijya miduga inywa amazi. Inywa amazi. Ko je mbona mbute yaje. Rege gisagara ndakigendamo. Ejo mbere hari naho twakwefye barabara kubera mbute yaje. Turari kwepa duca handi. Harejo. None iginywa amazi. Shima n'utwo basha. Ahubwo mwari kubaza muti mbega ubwo bwo mucumbisha kumwe mu bukura he? Nimutse bibazo bakwiye kubaza muti none ko udashora hanze. Ntabyo dufise dushora, ubwo aho gatoro, uwo muti, iyo fumbire muyikura hehe ko tudashora hanze. Aho mungirira ikigongwe muti mbe ujeje uturongora bigenda gute kugira mu nterere ivyiyumviro. Emwe n'ubu nyene tunyandikira plan ingena amadevize yinjira ngaha mu Burundi, ikaba ari bipapuro dusama. Ndahamagara abarundi bose batega amaboko bimanuka ibikoroke. Hautapata hela kuyalala. Hela zinapatikana kama unauza. Kama hauna kitu cha kuuza, hauwezi kupata hela. Nyabushaka mahera y'abanyamahanga, genda
ushore baguhe. Turabura ingene tugira uwa mbere n'uwa kabiri, turabura ingene tugira uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Tubimaze ko amezi arenga 6 turiko turarondera tuti ninde basi twogira uwa mbere. Nagira rero ndababwire abakozi ingene vyagenze. Twebwe twaharuye ku ntara ku ntara, twaharuye ku ntara ku ntara. Intara ya mbere mubanze muyikomera amashi, yitwa Buhumuza. Buhumuza niyo ntara ya mbere. Buhumuza muribuka ko yari iyo ntara ubwa mbere yari ya nyuma. Muribuka ko nyakatsi za mbere zari ziri muri Buhumuza. Buhumuza bararahiye bararengwa ko umwaka wa 2027 uzohera umwene gihugu wese afise imatera aryama ku matera. Ubu bose bambaye ibirato. Abanyeshuri nta munyeshuri n'umwe atambaye ikirato gipfuka. Buhumuza niyo ntara ari ya nyuma. None abanyabujumbura bazi yuko n'ubuhumuza ari ya nyuma. Nagadabwiye ko ibaye ya mbere rero. Tugiye muri Buhumuza tuti turaba uwa mbere naho. Turarondeza uwa mbere. Uwa mbere twatoye muri Buhumuza arusha abandi yitwa Nibonye Ali. Mukomera amashi yemwe. Umuntu ari we yatumye intara iri ya mbere. Muca mubaza muti mbega wari yakoze iki? Niwe munyamwete wa mbere yabaye uwa mbere muri umwaka uheze. Numurimyi amaze kunonosora neza ubuhinga bwo kurima amavoka. Akoresha abakozi 250. Mu micungararo arimiramwe ayo mavoka n'ikawa. Bose bamufatira kakarorero kuko arabigisha. Nagenda abwire afise ibiti by'amavoka biri ku hegitare 102. Afise ikawa ibiti vy'ikawa biteye ku hegitare 40. Arorora inka kandi ararima n'imizabibu. Rero ndababwire ararima n'imizabibu. Uyu muntu yitwa Ali inyunga kuye muri ubwo burimwe n'ubworozi bwiwe acaja gufasha mu magara y'abantu. Arubaka ibitaro, agakora amafarumasi. Afise umwete udasanzwe, afise umwete udasanzwe. None ngo mwumva two mushimira gute? Tumuha amahera kandi yafise nta kenye arafise. Reka nguyu n'umutama n'umuze mubona ngo hano bakubona. Ni mumurabe muramubona. Huyu ndio mzee wa kweli. Wazee wangine wanatudanganya. Oya reka duhindukire na hariya bakubona. Ni mumurabe no ngaho. Nguyu murigera mwumva yidodombuye. Uyu ntigera yidodoma, yibereye ku kivi n'umukozi. None rero kubera ivyo tumuhaye miliyoni 35 agende apfumagura inka 35 wana hari. Uyu ntazokwigira yidodomba. Mwumvise? Ngira ngo mwamwumvise.
intara igira kabiri ni intara ya Butanyerera. Butanyerera batwemereye yuko mu 2030 bazoba binjiza n'imiburibiri umuriyaridi w'amadolari avuye mu mavoka. Muri Butanyerera nabwira kabirya n'abana bose barazi yuko bategereza gutera amavoka. Hariho umwana yabwiye se wiwe ati mpaho ntera amavoka. Se wiwe w'ikigaba aramwima. Umwana atatera amavoka mu cyumba araramwo. Ati bavuze ko ntegereza gutera ivoka, acatera mu cyumba aryamamwo. Se wiwe asagata amavoka ati none ko wanyimye aho ntera, reka ntere aho ngaba mu gitanda. Ega se wiwe yahemutse amuhaye ati teraho. N'abana barabizi, namwe agenda babwire abari ngaha umwana wanyu wese natera ivoka. Uburundi bubi igihugu c'amavoka, twinjize nk'imiliyaridi nka 5 ku mwaka. Tugiye muri iyo ntara rero ya Butanyerera, tuti none nindabu wa mbere ko bose arabambere. Turarondera twamaze amezi n'amezi turondera uwa mbere. Uwa mbere twatoye twasanze yitwa Manirakiza Marke, kandi abantu benshi baramuzi. N'umuntu bita Potion. Je abantu bose ndabaziga bamwita Potion. Uwo Manirakiza Marke n'umurimyi arima amavoka, akarima ikawa, akarima n'ipiripiri. Niwe ari mu bambere bataye kurima amavoka ubwa mbere. Niwe yatumye niyumvira yuko dushobora kugira igiterwa cyo mukamazi c'amavoka, kubera yaranyeretse ndabona yuko bishoboka. Uretse n'ivyo arahingura, amaze kubaka itodorero ry'ikawa rya kijambere. Ubworozi bwiwe rero uretse n'ivyo bufitiye akamaro intara, kuko yorora n'inka. Naje yarangabiye inka. Naje ndumuhutu wiwe. Ndumuhutu wiwe yarangabiye inka ndavyibutse. Naje naramugabiye. Naje naramugabiye twagabiraniye. N'umuhutu waje nkabu wiwe ntaje bako kajayo. Uyu Manirakiza Marke arakorera abene gihugu mu mahera kuye mu musaruro wiwe. Abanyeshure baramuzi kuko yarubatse amashure. Turiko tuvuga kubaka amashure y'indaro, ahandaza umunsi umwe na muri Yakara azoca yubaka ishure ry'indaro. Amaze kubaka ibirase tari bike by'abanyeshuri. Hariho abana bantaho nikora yama yaguriye amakaye n'ibitabo bigiramwo. Ngira ngo murabizi nk'imfuvyi z'Ibusiga niwe azibungabunga kurusha abandi. Nagira ndababwire izo piripiri ntimutinye kurima ipiripiri yamaze kuronka isoko hanze aho gushorera ipiripiri. Ntimutinye kurima kugira azaca yegeranya yose tuyishore hanze. Yamaze kuronka isoko. None nk'uyu nawe twomugira gute ko afise amahera ndamuzi? Aratunze. Kandi urumva n'umukozi akana umukoresha akoresha benshi. Reka tumuhe miliyoni 25 aze gusororera abandi abakozi biwe. Tumuhe miliyoni 25. Intara igira kane. Abanyagitega batawe kuvuga bati mbega twe dushikirwa ryari ko vyizabereye aha. Vyerera igihe basha ntivyerera inzara. Intara igira kane ni intara ya Gitega. Intara ya Gitega mbe mwibaza aho mvuga ya mbere ya kabiri ntimwava ngo arushanya n'utunota tubiriga. Baranganya bose. Erega abanyamwete baruzuye ngaha. Intara ya Gitega rero twaratembereye uworusha abandi. Duca dutora uwitwa Nzokirantevye Kome. Nzokirantevye Kome
uwo komu nawe rero kome ni umurimyi w'ibiterwa by'ubwoko bwinshi, we batera byinshi arima byinshi. Yarimye ibigori ihegitari 33, isoja hegitari 5, ibiharage hegitari 5, ararima ibiraya, ibitoki, imizabibu, amashu, ibiyoba hamwe n'irengarenga, arima byose. Hama rero icyo mwomenya, arimisha imashini, aramaze gutera imbere, ageze kure, kandi n'abandi bashatse barakota iwe. Arima amatomate muri za nzu zisakaye, murumva ubwo buhinga aho bugeze, aho umuntu asigaye arima ahasakaye. Ubu ariko yubaka fromageri kugira ngo abenegihugu borora ntibabura aho bashora amata aheze ahingure, ariko arubaka iryo hinguriro. Akoresha abakozi 120 ahemba. Murumva imiryango atunze 120 atunze, ni umunyamwete. Nico gituma nawe nyene dusanze ataje, mwari kumubona nawe isura yiwe nzokira ntevye. Rero nta ngorane, muramuzi, abanyagitega muramuzi, nimwe muri benshi ngaha. Tumuhaye miliyoni 20 kugira ngo nawe aze gusorera abakozi biwe. Hanyuma intara ya 5 ni intara ya Bujumbura. Nimwavuga ngo ni ya nyuma, none se 5 nyene si ya nyuma, kuko barushanye utunota ide. Ngo hariho umwana ngo se wiwe bari baragize umuhigo, se bavuga ati utabaye uwa mbere ntuzugaruke mu rugo rwanje. Umwana ati je ndakwemereye papa, nzoba uwa mbere. Hanyuma hageze ko bavuga amanota, abo wa nyuma. Hanyuma tashe muhira, se we baramubaza ati byagenze gute? Ngo papa, ngo ndakubwire, ngo jewe nta wangeze inyuma. Ngo nta wangeze inyuma. Se wacha yumva ko yabaye uwa mbere. Yavuze ngo nta wangeze inyuma. Rero intara ya Bujumbura twayizungurutse, turonka umuntu yitwa Niyonzima Etienne. Zibirizubuki mbwira uwundi muri Burundi murabona. Igihugu c'abatanu ubuki murumvise ko cabonetse. Yimbura itoni 12 z'ubuki ku mwaka. Yarimye inyanza zo kororeramwo amafi kugira ngo ashobore kugana inzoga n'imitobe. Yateye ibitoki hegitari 15 kugira ngo acagira ihinguriro ryo guhingura imitobe. Akoresha abakozi barenga 150, atunze imiryango irenga 150. Nico ituma nawe nyaronka agashira ukabute. Uyu Niyonzima Etienne ndabwije ukuri, hamwe tworonka nk'aba mu ntara mugabo bariyo nabo nyene barusha gato gato. Naganda babwire bamwe bari Bujumbura guma bavuga aba bose nta numwe yidodomba, namanda bumviritse nta numwe yidodomba. N'abakozi babo ntibidodomba kuko barakoresha nabo. None rero nawe tumuhaye agahimbaza musiki k'imiliyoni 15. Abanyamwete ntibarahera. Ubu tuvuye ku ntara, umwaka w'umunyamwete murabonye intara n'abagiye baraje imbere y'abandi. Umwaka uza ku mwaka ubu tuzoza turagira uko nyene tugira isuzuma ry'abanyamwete. Twaciye tubona ko ari byiza ko tuza turerekana abantu bariko baduza ikivi kurusha abandi mu gihugu.
ni ukuvuga rero na mwebwe mutarose aha mu kwa gatanu kuza muri mwebwe hazobonekamwo abandi. Ubugira gatandatu rero turavuye ku ntara, ubugira gatandatu ni Burundi. Ko mutakomvya amashi, Uburundi amakungu yarakoranye arasuzuma ibihugu ku isi yo basanga igihugu ca mbere ni Burundi. Ntimukaba amashi, basanze igihugu ca mbere ari Burundi. Murambabarira, hari intara itari yavuzwe, intara igira gatandatu, intara ya Burunga. Intara ya Burunga nigira gatandatu, ibiharuro bari bavyanditse nabi. Muri Burunga twasanze uwa mbere ni umukenyezi. Abakenyezi mwikomera amashi yemwe. Burunga ni umukenyezi w'igitangaza, yarushije abagabo bose. Ni umupfasoni yitwa Nsabimana Beatrice. Uwo mupfasoni Nsabimana Beatrice ni umurimyi mworozi w'akarorero, azi guhingura imbuto zirya mbuto rero zibanze zimwe bita F1. Izo mbuto harimo iz'ibiraya n'iz'ibijumbu kugira ngo aca ziha abagwiza mbuto. Izo mbuto zibanze rero nazo nyene akoresha serre mu kuzikoresha. Yanzu burya n'ubuhinga bugezweho kandi nibwo buzotuma dutera imbere. Ararima rero, ararima ibigori n'ingano ku mahegitare 40. Arorora inka za kijambere. Yaragize rero ntazi ico arico imvura gucika. Muci ararima kuko arakweza amazi, izo hegitare 40 zose arazivomera. Narinzi ko ari je nari kubitangura none yarantanze. Nta kundi. Ni sawa tuzoba turi beshi n'abandi. Aravomera rero agacongera agaha amazi n'ababanyi. Amazi y'imvura ntamucika, arayagumya. Nuwakarorero twese twoja kwigirako mupfasoni. Nagira nanje ndagukeza. Kubera iyo mvo rero uyu nawe Nsabimana Beatrice tumuhaye agashiruka buteka miliyoni 10. Nari navuze rero yuko ubwa gatandatu tuvuga Uburundi bwaratowe n'amakungu. Amakungu acaza azunguruka mu Burundi araraba umuntu yoba yabaye uwa mbere muri ico gikorwa cyo kurondera ubuzima bwiza bwa bene gihugu. Acasanga ni Mama Mugiraneza na fondation yiwe, Fondation Bonne Action Umugiraneza. Ivyakora ntitwirirwa turabivuga. Burya mukazobona umugabo w'inkerebutsi abafise inyuma yiwe umukenyezi w'inkerebutsi. Mubonye n'umukenyezi w'inkerebutsi abafise inyuma yiwe umugabo w'inkerebutsi. None amakungu ga yemwe arinda avyemera, abarundi nibo batovyemera kandi ari babikorerwa. Ababizi n'abavyeyi abari bafise ingwara zo mu kigo, imiryango yari yarabuze ikibondo ngo twege nk'abandi. Barabizi abana biga mu mashuri meza, barabizi hariho ikindi gikorwa ariko arakora abantu batazi.
irya fondasiyo iriko irafasha abakenyezi mu makoperative ibarosa uburyo kugira bahanahane nabo batera imbere. Ico mweshi ntibakizi, mugabo koperative imwe imwe yamayishira imiliyoni 15 yarakura ntimuhambaze. Mugabo iconzi baramushigikira, ivyo bamushigikije nakabishigikiza abandi, baramushigikira nabagashigikira abandi. Ni vyiza cyane iyo ababizana mu muryango tuba duhiriwe. None acabiha abarundi, none nawe twamuha ikigaye hemwe. Ababijejwe kuraba gusuzuma bavuze bati tumuhe ifaranga rimwe sembolike, efra sembolike. Aba barundi no babwira ngo mumuhe agafaranga kamwe noronka ngahe, umpaye make ampe rimwe gusa. None rero barabisuzumye, turabisuzuma twese, twasanze twomuha ahubwo tumuha icyo afashisha bene gihugu, tumuha ambulance Rusehabaniha kugira ngo ashobore gufasha abo bene gihugu, kugira ashobore kubafasha. Nari nabonye ko muri ngaho abo n'abana biwega. Hariho ko ntababwiye mu mwaka wahera niwe yabaye uwa mbere nyene miliyoni bamuha agashimwe. Uyu mwaka hoho yavyaye amahasa, miliyoni bamuhaye agashimwe. N'inama nshingamateka y'Ubwongereza nayo ikimuha agashimwe. Avyaye amahasa kamwe azokaronka itariki 8 akandice itariki 9. Murumva umuntu arinze agomwa n'abanyaburaya n'isi yose nitwe twamugayira. Ako kantu nako kajayo Burundi buramenyekanye. Nani kajayo. None rero bavukanye dusezeranye ndabemereye iki? Mugana jewe nta utishima naje narabaye umunyamwete abaheruka kumpa amanota mu mugambwe sere defudede mu bagumya banga bavuze ko ari jewe ndi umunyamwete bacavuga ko nzokwitoza rero ntiwumva ko naje ndabaye uwa mbere. Nako karamaze kandi nagira ngurukira abanyamigambwe bankeje. Nagira nkengurukire cyane abanyamigambwe yindi bankeje vyerekana ko nabonyene babonye ko ndi umunyamwete. Nkabanda basavye abanyamigambwe bagende nabiwabo barondera abakandida bashoboye kwipima kuri jewe. Ntibaza n'utipima kuri jewe, bagende bitonde neza bararose Imana kuko babonye bazohiganwa uwariwe. Bagende baza n'umukandida rero azonyipimako mweze mutore niyandusha. Ni vyiza cyane mu Burundi, demokrasi yakomeye, ubu byose ni mahwi. Reka twigire ku kivi rero. Jeco nemereye abakozi nuko ibiganiro byose ibibazo bafise tuzobishira ku meza, tunatwe tuzana ivyacu twese hamwe tuvyigire hamwe turi kumwe twese ntibizotunanira. Ikigira kabiri ndabemereye
abasuku ngiye kubakarira kuko naje ndi umusuku mukuru. Abasuku nzobakarira kugira ngo baramira bene gihugu gushikaho nzobona abari mu bisata vya leta umwe wese anyereka ati jewe nakoreye abene gihugu iki niki genda ukirabe n'ifoto iraboneka. Batabikoze uko tuzokeba hiboze ngo inkware zisezerana ryari. Inkware zisezerana mu masesa. Abantu bitwa abakozi ba leta mubimenye muvyumve, abene gihugu dukeneye ko bose batera imbere. Mwese murakoze, Imana ibahezagire, mugire umunsi mukuru mwiza, mwikura kuya. Muga batakoze nibaje kuryama, abatakoze bacaja kuryama, abakoze nabo mugende mwikura kuya. Imana ibahezagire.